Mu makambi y'impunzi ya Nyarugusu na Nduta ari mu gihugu ca Tanzania umwaka w'2025 watanguranye ibikorwa vy'ihimiriza ry'agasakisaki ku mpunzi z'abarundi baba muri ayo makambi kugira batahuke mu Burundi. Abategetsi batandukanye bo mu gihugu ca Tanzania bakomeje gushikiriza ko ari hunguka ku mpunzi zivyipfuza, ariko naho biruko izo mpunzi ntizahengeshanije kwerekana ko bariko bahungurwa ku nguvu, bakaba barerekanye ko impamvu zatumye bakomoka zigihari mu Burundi. Abategetsi ba Tanzania bamaze kubona ko impunzi z'abarundi zitariko zirahunguka ku rugero bipfuza, umukazo, agatotezo, iterabwoba hamwe n'izindi ngingo ruhasha zarafashwe ku rugero rukabije. Impunzi zarishwe, izindi zirahagarikwa ku bwinshi mw'ikambi ya Nyarugusu. Akarorero ni kuwa 20 Ndamukiza abapolisi baratwaye ibidandazwa vy'agaciro vy'impunzi. Kuri uyo musi impunzi zararashwe, bamwe barishwe, abandi barahagarikwa ku bwinshi. Mw'ikambi ya Nduta nahone impunzi z'abarundi ntizorohewe kuko hariho abanyurujwe abandi bagafungwa. Gushika ubu ntawuramenya irengero ryabo banyurujwe kiretse uwitwa Manirakiza Nestor, umukozi w'ishirahamwe rya MSF Suisse, yanyurujwe kuwa 9 Ndamukiza, ubu akaba afungiwe mw'ibohero riri mu ntara ya Tabora. Ikindi nuko muri ayo makambi yompi impunzi ntizoroherejwe mu kwivuza, ibitaro bikaba vyarugawe. Mu zindi ngingo ruhasha zafashwe nuko amashure nayo yugawe. Abanyeshure bo mu mashure y'intango co kimwe n'ayisumbuye begeranirijwe mu birasi bike, bakaba biga ari benshi cane mu kirasi. Iruhande y'ivyo nuko impunzi zitagifise uburenganzira bwo gusanura amazu ashaje canke yasambutse bivuye ku mvura canke ku zindi mvo zitandukanye. Mu kwezi kwa Kigarama igihugu ca Tanzania caramenyesheje icese intumbero yaco yo gufuta uburenganzira bwo kwitwa impunzi ku barundi bahungiye muri ico gihugu. Iyo ngingo ikaba yari yatunganijwe kwa 26 Munyonyo i Dar es Salaam mu nama y'inyabutatu yahuje abaserukira leta ya Tanzania, iyo Burundi hamwe nabo muri HCR. Inyuma yaho gato mu nama yakurikiye hafashwe ingingo ko burindwi hazohora hatahukanwa impunzi 3000 mu mpera za kuno kwezi. Kuwa 23 uwurongoye ikambi ya Nduta mu nama yatunganije yasubiye kumenyesha impunzi ko ikiringo bahawe kirangiye, amazu yabo azosamburwa. Mw'ikambi ya Nyarugusu kuri wa 30 amazu y'impunzi arenga 1000 yarasambuwe. Ivyo bikaba vyakozwe mu ntumbero yo gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi. Mu bindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ahari impunzi z'abarundi nko mu Rwanda, Kenya, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nahone muri uyu mwaka ubuzima bwakomeje kubagora. Ahatari hake impunzi zashizwe mu migwi aho benshi bisanga batagihabwa imfashanyo, ariko impunzi z'abarundi baba mw'ikambi ya Nakivale iri mu gihugu ca Uganda zozo zararonse agahengwe ku kibazo c'amazi cari kimaze imyaka kiba hanze. Ku barundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bwabaye amananiza ku bw'inzara, baramaze amezi menshi badahabwa imfungurwa. Uyu mwaka w'2025 waranzwe kandi sinzi ry'impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi. Mu kwezi kwa kane ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryerekanye ko abakongomani bashika ku 71,000 baje gusaba ubuhungiro kuva mu kwezi kwa mbere. Abashika ku 16,000 bakaba barajanywe mw'ikambi y'Umusenyi iri mu Rutana, mu gihe yari igenewe abagera ku 3,000 gusa. Ibindi vyagiye kunyuka mu kwezi kwa 12 biturutse ku ntambara z'urutavanako hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo hamwe n'umuhari M23. Igitigiri cabo bakongomani bahungiye mu Burundi cigwije kabiri, abarenga 76,000 barahunze mu ndwi imwe. Babayeho ubuzima bugoye cane, naho HCR iguma ibafasha. Ikiza ca kolera nticyasigaye inyuma muyo bagowe, kuko muri uku kwezi kwa 12 cahitanye abarenga 12 muri izo mpunzi z'abakongomani, nayo abashika ku 300 bakaba bagwaye ico kiza mu makambi gifata kibanza ari Ndava, Cishemere na Rumonge. Uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi Violette Kanyana Kachoma yamenyesheje kwa 19 Kigarama ko
miliyoni 33 z'amadolari arizo zikenewe kugira impunzi z'abakongomani ziriko zihungira mu Burundi zironswe imfashanyo ibereye. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ugiye kurangira, izo mpunzi zahunze mu kwezi kw'icumi na kabiri zirenga ibihumbi 95.